ndabahaye mwiriwe mwese banywanyi mwe mwese mudahwema kubana natwe ngaha kuri imbonesha kuri mwe rudende ibashikiriza amakuru arebana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bwa bene gihugu. Tukaba tugiye kurebera hamwe amwe mu makuru akomeye ari kuvugwa mu gihugu cyacu ngaha i Burundi, aho bitangazwa ko kuri uyu munsi nyuma y'amasaha make aciye hatangajwe ivyovuye mu matora, kuri ubu ngubu mu gihugu cy'u Burundi hatangiye kwibonekeza tumwe n'utunenge dukomeye, ndetse bamwe bavuga ko dushobora kuraca turavamo imvururu ndetse n'umwiryane ntangere. Akaba ari amakuru ashyitsweho kuri igenekerezo 12 ruheshi 2025. Gusabe niba ari ubwa mbere udukurikiye ucukanda sabone kugira ngo duise tunabana no mu yandi makuru ngaha tubashyikiriza. Turaza kubabwira ibijyanye n'ibibazo bikomeye biri kugaragara kuri Agathon Rwasa ndetse na Nestor Girukishaka. Uyu rero akaba ari we waca asimbura uyu Agathon Rwasa wabogojwe ku mabanga yarajejwe mu mugambwe CNL. Turaza kandi kurebera hamwe ibiri kuvugwa bijyanye n'ubugizi bwa nabi bwatangiye kwibonekeza ngaha mu gisagara cya Bujumbura, aho rero hari umusore uzwi ku izina rya Fogo wakoraga kuri hoteli Iteka hafi ya Gare du Nord Bujumbura, akaba yahejeje afatwa n'abakozi b'iperereza akabaca bivugwa ko yaba yanyurujwe. Turaza kureba uko ibi ngibi bizagenze. Turaza kandi kubabwira ko hari umugabo umunyamabanga ambasaderi Frederic Wangabo umwene ngabo uri gutabarizwa afungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba. Turaza kureba uko ibingibi biteye. Turaza kandi kurebera hamwe idosi yikomakomeye umwe mu mbonerakure uherutse kugandagura umwene gihugu, aho rero kuri ubu ngubu bitangazwa byinshi kuri aya makuru. Bikaba rero bivugwa ko Agathon Rwasa wabugojwe ku mabanga yarajejwe muri CNL ashobora kuba nawe agiye kugira ibikorwa akora bishobora kugira icyo bitwara mu butegetsi buriho burangajwe imbere na CNDD-FDD. Izero ni imwe mu ngingo zikomakomeye tugiye kugarukaho ngaha muri aya makuru. Ufyonde sabone kugira ngo dukomeze turiya ko turabana no mu yandi makuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Reka duhere ku biri kuvugwa mu mugambwe CNL. Benshi baribaza ibigiye kuba, aho bamwe bavuga bati uruhigi ruhinduye iki canke ubushuti buhindutse urwanko. Uwo ni umunyepolitike yageraye cyane umugambwe uri ku butegetsi ntiyorohewe. Amakuru yihuta dufise nuko Nestor Girukishaka avuga ko ari urongoye umugambwe CNL muri aka kana, ariko ahigwa bidasanzwe n'iperereza ry'u Burundi. Abakozi b'iperereza bavuye bamurondera ku rugo iwe muri zone Gihosha baramubura. Ubwo nyene yaciye birukira ku ngoro y'uwo mugambwe muri quartier Matanga Noro, naho nyene baramubura. Inyuma yo kumubura abakozi b'iperereza baciye bagenda batwaye abakozi bacungera iyo ngoro y'umugambwe. Amakuru yemeza ko Nestor Girukishaka yinyegeje nyuma yo kumenya ko ariko araronderwa kugira ngo ahagarikwe n'iperereza. Ni nyuma yaho Nestor yumvikanye yiyamamiriza uko amatora yagenze, ndetse avuga ko n'ibizoyuvamwo batazoca bavyemera. Nanone uruhigi rwoba ruhindukiriye uyu Nestor nyuma yo gukoreshwa n'ubutegetsi mu kwigiza kure umushinga w'amateka Agathon Rwasa wahora aramutswa kurongora CNL. Iyi nyishu iragoye, ariko umwanya abandanya ahishura byinshi. Turakomeza tubakurikiranire iby'aya makuru. Ni mu gihe kandi bamwe mu Barundi batandukanye nabo bagira icyo batangaza ku birebana n'uyu Nestor waca asimbura Agathon Rwasa ku mabanga yarajejwe, aho bamwe rero bavuga ko ari amanyanga ndetse n'ubusuma byakozwe n'ubutegetsi burangajwe imbere na CNDD-FDD, aho bagaragaza ko ibingibi bitazoca byoroha. Ni mu gihe kandi Agathon Rwasa nawe yagiye yumvikana mu magambo akomeye bigaragaza ko atazigera yemera ibiriko birakorwa kugeza ubu ngubu, ariko benshi bakurikiranira
ahangaha ibijyanye n'amakuru baravuga ko kuri ubu ngubu uyu Agathon Rwasa atungerewe umutekano mu buryo bukomakomeye, aho bitangazwa ko atemerewe kugenda uko ashaka bitewe n'uko bavuga ko ashobora guhunga igihugu akajya gutangizwa umuhari cyangwa se agatangiza umutwe witwara gisoda, aho rero bivugwa ko ashobora kuba kuri ubu ngubu ari gukorwaho iperereza. Dukomeje n'amakuru ngaha twabateguriye, reka tujye mu gisagara cya Bujumbura, aho ku munsi w'ejo wa gatatu igenekerezo 11 ruheshi 2025 ku isaha ya 2:30 z'umugoroba hari umusore uzwi ku izina rya Fugo ukora kuri hoteli Iteka hafi ya Gare du Nord i Bujumbura, akaba yarahejeje afatwa n'abakozi b'iperereza. Abamufashe bari mu modoka ya Jeep Parado ifise ipurati B971 mu kumwinjiza mu modoka babanje kumucumita, akaba rero yaragiye aravurirana. Abanyagihugu bagize ubwoba ku mutekano wiwe. Kugeza ngaha muri aka kanya nta yandi makuru asumbye ayo ngayo turabasha kuronka, ariko biravugwa ko ibiri gukorwa ndetse n'ibiri kuba kuri ubu ngubu ari ibintu ubutegetsi bukomeje kugenda bukora mu rwego rwo kunyuruza ndetse no gutwara bamwe mu bakomeye bari muri iki gihugu. Turakomeza rero tubakurikiranire ibijyanye n'iyi dosiye ikomakomeye y'uyu musore bivugwa ko yaba yamaze kunyuruzwa. Kuri ubu ngubu rero benshi baravuga ko bigoye kwemera ukuri ku mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD wigaruriye intebe z'abashingamateka 100%, aho bitangazwa ko kuri ubu ngubu bishobora kuza kuvamo ibibazo bikomeye cyane, ndetse bamwe bakanavuga ko hashobora kuza kuvuka imvururu zikomeye. Reka rero turebere hamwe ibiri kuvugwa bijyanye n'uyu uwo usanzwe ari imbonerakure yahatswe akagandagura umunyagihugu n'inyundo. Abanyagihugu barasaba ubutungane. Iryo bara ryarabereye ku ibarabara rya 14 agacumbikira ka Dorukari muri Kirekura muri zone Muramvya muri komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura mu ijoro rya hirya y'ejo tariki 8 ruheshi 2025. Imbonerakure yitwa Vincent Foyakurera niyo yakoze iyo bara mu gukoretsa bikomeye umukenyezi Jeannette Irakoze, akaba yarakoresheje inyundo nkuko viganwa n'abanyagihugu bari basanzwe ahabereye iyo bara. Uwo mukenyezi Jeannette asanzwe akora akazi ko kwiyunganya mu kudandaza ibinyobwa vya Burarudi. Iyo mbonerakure nayo rero nyene ikaba idandaza ivyo binyobwa hafi cyane yaho umukenyezi akorera, ariko hari haciye iminsi iyo mbonerakure yigenza kuri Jeannette mu kumubwira ko amutwara abakiriya. Mw'ijoro ryo hirya y'ejo niho umwe mu banyagihugu bariko barahereza akayoga yava ahadandariza iyo mbonerakure yungururiza gutaramira hamwe kwa Jeannette, maze yambonera kuri ntiyavyiguye neza yaciye itwarwa n'ishavu ntangere. Nyuma y'akanya gato iyo mbonera kure yaciye itegeka ko uwo mukenyezi kugara aho adandariza ngo kuko hageze amasaha yo gukizura. Abari aho bagerageje kwerekana iyo mbonera kure ko iriko iragenya uwo mukenyezi, ariko biba ivy'ubusa. Bidatevye iyo mbonera kure yaciye izana inyundo ishika ikubita uwo mukenyezi mu mutwe inshuro 4, acarwa hasi atangurwa kuvirirana bikomeye. Abanyagihugu barakomye induru baratabaza barafata yambonera kure nayo umukenyezi Jeannette aca anyarukanwa kwa muganga. Abanyagihugu bagaragaje kugomba kwihanira iyo mbonera kure, ariko abandi basukwamwo mabisi niko guca itwarwa gufungirwa mu gasho ka zone Muramvya, ariko yamaze umwanya arumara nkuko ejo nyene tariki 9 ruheshi 2025 yaciye arekurwa.
gushika ubu iyo mbonerakure iridegenja mu gihe umukenyezi Jeannette aremvye ku musego mu bitaro. Abo banyagihugu biyamiriza mu gusaba ko imbonerakure Vincent Mpayokurera yogafatwa agahanirwa ako kabi kabishe yakoze mu kugomba kugandagura umunyagihugu, ubona ko atari irya mbere iyo mbonerakure ihutiye abanyagihugu muri aka gace. Bikaba rero byaragiye byibonekezwa ko bikomeje kugenda bimera nabi. Ni mu gihe rero bitangazwa ko umugambwe Sanywa Afrodebu uriyamamariza izashyikirijwe n'umurwi w'ubumwe bwa Afurika. Mu itangazo umugambwe washize ahabona kuno tariki 7 Ruheshi 2025 umenyesha ko izashyikirijwe n'umurwi w'ubumwe bwa Afurika mu itunganywa y'amatora yabaye mu gihugu cy'u Burundi ari binyoma gusa. Ni mu gihe umurwi w'ubumwe bwa Afurika wari warungitswe mu Burundi gukurikirana igikorwa c'amatora wamenyesheje ko mu gikorwa warimwo washoboye gukorana n'abanyapolitike batandukanye n'abigenga bitabiriye amatora y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomini yabaye kw'irenekereza 5 Ruheshi 2025. Umurwi ucumenyesha ko urimwo uwo mugambwe waswanywa Afrodebu. Muri iryo tangazo ryatewe ko umukono na Patrick Nkurunziza urongoye uwo mugambwe washwanya Afrodebu, umenyesha ko batigeze batumirwa canke bitabira ihuriro ry'uwo murwi w'ubumwe bwa Afurika kandi ko batigeze banaserukirwa. Ikindi bibutsa nuko uwo mugambwe utigeze witabira amatora ku gatwe kawo, ahubwo witabiriye amatora nk'umwe mu yigize urunani Burundi bwa bose. Umugambwe Hawanya Afrodebu basoreza itangazo basaba umurwi w'ubumwe bwa Afurika warungitse Uburundi gukosora ivyo washikirije. Akaba rero ari amwe mu makuru ndetse ari kugenda agaruka ndetse anagaruka bijyanye n'itora ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Kugeza ubu rero benshi baratangaza ko ibintu bishobora kuba byoba bibi cyane muri iki gihugu cy'u Burundi bitewe nuko ubugizi bwa nabi ndetse na bamwe bibonekeza cyane bakomeje kugenda bahohoterwa. Reka tujye kuri dosi ikomeye ndetse inateye impungenge, aho umunyamabanga Ambasaderi Frederic Wangabo mwene Ngabo atabarizwa ufungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba. Na Ambasaderi Frederic Wangabo mwene Ngabo n'umunyamahanga ufise ubwenegihugu bw'igihugu ca Canada, afise amanuko mu gihugu ca Congo, n'umuhinga mu bishanye n'inyubako harimwo ivyo gucukura ubutare. Uwo kandi yahoze ari intumwa idasanzwe mu ishyirahamwe mpuzamahanga ONU mu bijyanye n'agateka kazina muntu. Akaba rero hari amakuru adasanzwe ndetse na dosiye, reka tuyirebere hamwe. Hari ishirahamwe ry'Abarusiya ryatsindiye isoko ryo kubaka inzira y'indarayi cheminée de fer izohuza igihugu ca Tanzania, Uburundi, Congo. Iryo shirahamwe kandi ni naryo rifataniye amasezerano na leta y'u Burundi mu gucukura ubutare bwa nikeli muri Musongati. Umunyamabanga Ambasaderi Frederic niwe watumwe ko nk'umuhinga udasanzwe kugira ngo azokurikirane ishyirwa mu ngiro y'ivyo bikorwa, ico bita mission de contrôle, biciye mu ishyirahamwe EARE rifise icicaro mu gihugu ca Uganda. Mu masezerano ahamye harumvikanye ko byarumvikanye ko uwo muhinga n'umurwi wiwe bazohabwa amafaranga angana n'ibihumbi 15 vy'amadolari burindwi yo kwibeshaho, ariko atari mu mashahara nyezina. Tuvuze kwibeshaho harimwo kuriha aho uzoba hoteli, kwiyunguruza véhicule de carbone et carburant, gufungura n'ibindi. Igenekerezo 27 z'ukwezi kwa 2024 niho uwo munyamabanga yashika mu gihugu cy'u Burundi avuye muri Canada, na wa murwi wiwe bashikiye mu hoteli baranatangura ibikorwa, ari nako barindiriye ko habahabwa ya mafaranga, ariko mu masezerano barabura. Ntibacitse intege
bagumye bakora igikorwa cyabazanye, baguma bakoresha amafaranga yabo bari bafise gushika aho ahera. Mu nyuma bagiye guhura n'ivyago bidasanzwe kuko bace baguma bishuzwa amafaranga mu mahoteli barimwo, ariko biragorana kuyaronka. Ayo mafaranga bishuzwa yaraduze gushika ku miliyoni 25 mu mafaranga y'amarundi, 20 miliyo dolari, bikaba rero bitangazwe 20 miliyo francs do Burundi. Mu nyuma niho uyu ambasaderi Frederic yatangura kurondera abategetsi muri leta kugira ngo ababaze aho yangiye, ariko nka bose baranse kumwumviriza. Harimwo umushikiranganji w'amasoko ntanganguvu, ubutare n'agataka Ibrahimu Uwizeye. Ni mu gihe rero amaze kubibona, ambasaderi Frederic yace yihutira kuba yamenyesha umushikiramanza kizigenza wa Repubulika witwa Leonard Manirakiza. Nawe yaramwakiye aramwimviriza. Ambasaderi Frederic yabwiye Leonard ikibazo barimwo n'amasezerano y'akazi bafise, acamubwira ko yabuze umutegetsi n'umwe muri leta yomuha umubonano. Ico gihe Leonard Manirakiza yabwiye ambasaderi Frederic ko agiye kubimukurikiranira kandi ko agiye ararondera wa mushikiranganje Ibrahim Uwizeye, ariko ivyo yabayaze vyahereye aho nyene kuko mu nyuma yigeze aronka inyishu. Ambasaderi Frederic abajije Leonard yaca amwishyura ko yafatiriwe atararonka akanya ko kurondera umushikiranganje. Bidatevye niho igenekerezo rya 11 ukwezi kw'ine 2025 umunyamabanga yacarahagarikwa ku mutahe umushikirizamanza wa parike wa Muha yagirizwa guhererana ayo mafaranga miliyoni 25. Umushikirizamanza wa Muha yaciye mwaka telefoni yewe. Uwo munsi nyene ambasaderi Frederic yaciye atwarwa gufungirwa mu gasho ka zone Kinindo, mu nyuma acatwarwa mu ibohero rya Mpimba. Mu gihe rero benshi bibaza uko ibintu bizogenda, bigenda gute ngo leta itume ko umuntu bakagirana amasezerano bagatangura akazi ariko ntahembwe mu gihe yakoresheje utwiwe twose? Bigenda gute ngo leta izana umuntu ntimuhembe hamanya leta nyene ikaba ariyo imufunga imuhoye ideni yafashe kugira ngo yibesheho muri ca gikorwa ca leta? Gushika ubu biragoye kumenya impamvu umunyamahanga ariko arahohoterwa. Abamutabariza babona ko ashobora kugirirwa nabi biturutse kuri ayo mafaranga ari mu masezerano atahawe, bagasaba ko niba babona ko ata mafaranga bamuha amasezerano yo yapfuma ahagarikwa, ariko ambasaderi Frederic agasubira mu gihugu ciwe amahoro. Turacyakomeza gukora n'andi matohoza kugira ngo turebe byinshi biriko biratangazwa ku ngingo zikomeye zirebana n'ibikomeje kugenda bikorwa bijyanye no guhohotera cyangwa se kutubahiriza agateka kazina muntu mu gihugu cy'u Burundi nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Reka rero turebe ibindi bikomeje kugenda bikorwa n'imbonerakure ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho bitangazwa ko imbonerakure zikomeje gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Uwo yitwa Iridefonsi Mpawenimana Baratabariza Tunga Nyabwite, umwigisha wo kuri lycée communale Mwangara ni muri komine Bugarama mu ntara ya Rumonge. Byose vyabaye mu ijoro ryo kuwa gatatu ku itariki 4 z'ukwezi kwa Ruheshi 2025, mu gihe umwigisha asanzwe ari umuyoboke wa CNDD-FDD aratashye mu rugo we iwe aho nyene ku Magara. Ni igihe cy'isaha 2 gusa umugoroba uyu Iridefonsi yarashitse ruguru gato yahari ibitaro vyitiriwe Saint George Hospital Saint George de Mangara, niho yaca asanga ikirwi c'imbonerakure zari zimutegeye zirongowe na Sadiki asanzwe ari umukuru w'umutumba
wa Mangara ya mbere, akaba rero imbonerakure idasanzwe muri ako gace ivuga ari kijana. Izo mbonerakure zaciye ziboha wa mwigisha Ildefonse zica zitangura kumukubita bikomeye, enke zica zigwirwa ko zimwaka telefone ye mu bwoko bwa Android. Mu gihe yariko arakubitwa, uyu Ildefonse yarabajije ico ariko arazira. Izo mbonerakure zica zimubwira ko itegeko ryo kumukosora ryavuye hejuru, zica zimubwira ko yihenze agakoma induru yibonera ko. Zaramukubise zimusigari intere. Abanyagihugu bahita nibo baje kumubohora ikamba zari zamubohesheje amaboko yose. Nyuma havuye hamenyekana ko hejuru havugwa ari kwa Anne Marie Niceyizanye, usanzwe ari umuyobozi w'iyo lycée communale Mangara, akongera akaba umunyamabanga sekreteri w'umugambwe CNDD-FDD ku rwego rwa komine nshasha ya Muhuta. Uwo kandi akaba ari no ku rutonde rw'abashinga amateka. Mu makuru twatohoje twahavuye tumenya ko hari hasanzwe icuka kibi hagati y'uwo mwigisha Ildefonse n'umuyobozi Anne Marie, nabo bose basangiye umugambwe CNDD-FDD. Muri ico cuka kibi, Anne Marie yaguma yagiriza Ildefonse ko ari we ushaka kumusubirira ku burongozi bw'iryo shuri lycée communale Mangara, ariko akaba yaramurahiye ko atazamubana umurongozi akihari. Ikindi twashoboye kumenya akaba ari uko ico cuka kibi hagati ya Ildefonse na Anne Marie cyatunguye igihe haba impinduka mu buyobozi bw'amashuri, aho mu itegeko ry'ubushikiranganje bw'indero havugwa ko umuyobozi ategerezwa kuba yarize kaminuza, naho nyine mu ishuri nderabarezi INES canke IP. Izo navyo Anne Marie akaba atabikwiza, ariko kubera umugambwe arimo akaba yagumya arongora ishuri ngaha. Reka dusoreze ngaha amakuru yacu. Ufyonde sabone kugira ngo turakomeza turabana no mu yandi makuru.